Ndabaramukije cyane inzere ko muri impore aho umwe wese aherereye. Guys, muri iyi video nje kukwereka akantu k'ubwenge woshira muri WhatsApp yawe ku buryo izozirishura abantu mu gihe wewe utari ku murongo. Nk'ubu nk'akarorero umuntu arashobora kukwandikira wafatiriwe kuri telefone udafise umwanya wo kumwishura canke ugasanga telefone yakuzimanye. Rero nje kukwereka uko woshobora gukora ibi bintu muri WhatsApp yawe. Umuntu wese akwandikiye yaba utari ku murongo canke uri ku murongo, haje haba message ici hiti mwishuru ubwo nyene akikwandikira. Nk'akarorero jewe murabona WhatsApp yanje iyi ni nimero yindi WhatsApp usanzwe nkoresha, ariko murabona ngaha nari niyandikiye ati sali hama iyi message ici hitiza no kuvuga umuntu wese anyandikiye kuri iyi nimero iyi message icihitiza. Nk'akarorero murabona je nanditse ati hayi murakoze kwandikira Barack Obama. ashobora kuba umwandikiye ari kwishure canke ugasanga telefone yamuzimanye. Muba mufise ikibazo kubijanye n'iki kugira niyaza ku murongo aze guca bafasha. Guys, murumva yuko iyi message ari message nziza cane ishobora gufasha umuntu akwandikiye utari ku murongo kugira yumve yuko ashobora kukurindira. Ibi rero bigafasha n'abantu usanga bafise nk'ama entreprise canke ugasanga n'ibintu umuntu akwandikira bigasaba yuko aza kurindira inyishu. Rero iyi message urashobora kuba ufise nk'ahantu kanaka ugashobora guca wandika ati hayi murakoze kwandikira, ugaca wandika nk'iryo shira hamwe ryawe hama ibintu bikagenda neza. Guys, noneho ndibaza mwamaze kubitahura. Okay, twagiye rero ndabereke ibi bintu uko bikorwa. Je tugiye kubana muri iyi video ni je nyene Barack Obama nza ndabategurira nongera ndabagezaho ibi vyigwa vy'ubwenge bigezweho kuri telefone. Ikintu ca mbere rero urinjira muri WhatsApp yawe. Okay, winjire muri WhatsApp. Guys, ndanabibutsa ibi bintu bikunda kuri WhatsApp business yonyene. Okay, ni WhatsApp business kubo uzindi WhatsApp hariho application ishobora kubikora, navyo tuzobikorera ubushakashatsi neza tuze tubibagezeho ku bantu usanga mukoresha ama WhatsApp ya Messenger. Okay, aha rero rije kwinjira muri WhatsApp yawe ya business, uco ndahajya kutuburungu dutatu hama ucuza ahantu handitse ngo settings. Kuri settings. Okay, uce ufyondako hama ucuza kwiri jambo rya mbere nyene ryanditse ngo business tools. Uce wemeza ko ucuduga gatoyi urabira ijambo ryanditse ngo away message. Uze kukaraba neza. Guys, nibaze yuko no ku bantu usanga WhatsApp ziri mu gifaransa ngerageza kubereka utuntu naho usanga amajambo atanditse kumwe udusinyi ushobora kubona ugacubona yuko aho naciye ari hamwe. Okay, aha rero wewe uca ufyondako ugurure connection. Okay, aha rero guys murona yuko duca dushikira ahantu hameze uku. Dushikiye ahantu hameze uku, ikintu ca mbere ucubanza ugurure aka kantu kanditse ngo send away message. Kuvuga ni message wandika igashobora kuza irijana mu gihe wewe utari ku murongo. Eka jewe mbanze ndayikopye no iyi message niyo nahora nkoresha. Okay, ndayikopye kugira ntize kungora gusubira kwandika. Okay guys, mwihangane gato y'indabe message. Okay, utajuza kuba ushatse gukoresha uraba ufise ahantu wayahise canke ukaba ubifise mu mutwe ibintu ushobora kwandika hama uce wugurura aka kantu hama rero ucuza ahantu handitse ngo away message. Uce ufyondako rero uraza gusanga y'amajambo arimwo ucu yafuta ufute hama rero uce wandikamwo ya majambo yawe ushaka kwandika. Ushobora kwandika nk'ibi by'iwanje ndibaza murayibona. Okay, hama aha rero ugaca uhijije kwandikamwo ibintu byose ushaka kwandikamwo ugaca ufyonda aha hepfo kuri OK. Okay, hepfo kuri OK niho uca ufyona. Okay, utu rero natwo mubona guys ngaha nashizeko utudufasha kugira message narigeze kubakorera video bigisha mugihe ukoresheje utunyenyeri ngaha ukatutanguza mugaca wandika ijambo ushaka hamukongera ukagahereza ubushizemo kugira ijambo wanditse rize kuza ryirabura cyane. Okay, ndibaza mwebonye kurya yindi nimero usanga message hariho ibice vyirabura cyane
utu natwo usanga twari hepfo nk'uku ugashiramwo kugira message ize kugenda iryamye, ariko kugira ntibikugore uraza kugira ivyo usanzwe umenyereye, hama uce ufyonda rero kuri OK uhejeje kwandika bwa butumwa bwawe ushaka yuko buzoza buragenda ku bantu bakwandikiye. Ushobora kuba utari ku murongo, utari hafi, bugaca buhita bugenda kuri uyo muntu guys, okay? Hama rero uce uza wemeze ngaha kuri OK, aha wemeze OK, okay? Hama rero uhejeje aha urashobora gusetingamwo nk'amasaha iyo message izoziri iragenda nkuko undibaza murabibona, okay? Aha ndibaza guys, sorry gato bariko barantelefona. Okay, aha rero uhejeje kubishiramwe ivyo mu gihe ushaka yuko buzoza bura message izoziragenda ku muntu igihe cyose umuntu akwandikiye, ugumiza ngaha kuri always send, no kuvuga iminsi yose umuntu akwandikiye message ice yijana. Hama rero ubehejeje uca ufyonda aha kuri save, aha kuri save nkuko tayari mubona hepfo ko bari baduhaye aka notification batwereka ngo change saved, no kuvuga aha tuba duhejeje tugaca dukora ruturu tukasubiramwo tukaraba yuko vya bintu vyacu vyagiyemwo. Dusubire twinjiremwo tuze ngaha kuri away message, aha hama murabona yuko vya bintu vyacu ya message yacu irimwo vyose kandi biri save, murabona yuko na ka kantu kari active. No kuvuga iki rero, umuntu wese azokwandikira ari mushasha imessage izoca itera igenda. Reka nk'ubu niyandikire turabe yuko iza, kubera twari dusanzwe tuvugana irashobora kutaza, ariko reka tubigire navyo turabe, naho mbona ama connection atari kirenga guys, murabona yuko amarezo sikirenga. Reka turindire hama turabe yuko irya message iza guca iza. Okay guys, murabona yuko message ciyiza, ariko hinge ndabereke nko ku bantu baba batwandikiye ukuntu uza gusanga bimeze. No kuvuga ku muntu akikwandikira irya message icitera igenda kuri uyo muntu. Nk'ubu nk'akarorero nkaho uyu yari yatwandikiye, murabona yuko message iciteriza direct guys, murayibona ngaha message iciteriza, hama wowe ugiye ku murongo ugaca ushobora kumwishura. Nuko rero guys, mwabenye yuko arakantu k'ubwenge. Ico tubasaba no kubandanya mudushigikira mu gukora kuri subscribe guys, mukore kuri subscribe, musangiza abandi iyi video guys. Ico tubasaba cane guys, musangiza abandi kuko abantu benshi nabo barakeneye kumenya ibi vyigwa biba bigezweho. Nibaze yuko rero video mwayitahuye neza, mwabonye uburyo bikorwa. Ushaka kuza muri groupe ya WhatsApp uratwandikira kuri 62 434 62 601 434. Ku batari mu Burundi kode y'igihugu ni plus 257, akamenyetso ko guteranya 257 guys. Je mwari komwe muri iki cigwa c'ingenzi, ni jewe nyene Barack Obama ngoma ndabazanira ivyigwa vy'ubwenge bigezweho kuri telefone. Hasigaye ndabikebanura ndababwira ati bye bye, mwakoze kubana nanje, tuzosubira mu gatrike k'ingenzi kazokurikira. Ciao ciao.